nayo ubundi ntidukwiye guserebura ngo nuko uyu ugiye haje ubundi, ahubwo dukwiye kurengera ubwo buzima bw'ibiharuro bitonze, hava kimwe hakaza ikindi, twebwe tukinjira mu guserebura yuko hari intsinzi tugeze ko muri uyu mwaka. Niho ukwiye gufatira ukavuga ati ku bwanje ninjiye mu mwaka mushasha. Reka nkwibarize tukiri aho ngaho, sibyo? Uravuze ngo hariho bamwe basigara inyuma, turi muri 2025 kurashira, ariko hari bamwe bakiri inyuma muri 2020 bivanye nuko umuntu yarateye niko akimeze. None se ko yarateye nabi, yarafite ibyiyumviro bibi, nimba yarabyongereye ari mu mwaka mushaje cyangwa yasubiye inyuma aracari muri wa mwaka, kubera ko yarafite ibyiyumviro bibi, yakomeje kugira ibyiyumviro bibi, ahubwo yari gutera imbere mu gihe yarafite ibyiyumviro bibi akagira ibyiza. Ibyo ntabigire bijya bibi ntibikagumeho, bijya bibi bikavaho, muri bo hakabamo ibyiza. Nico Imana yabwiye Adamu imushira mu itongo rya Edeni, intumbero ko ari kugira ngo babe muri Edeni atakibibaza, kuko aranya yababwiye ngo nimwajya kuri kiriya giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza muzopfa. Rero intumbero y'umuntu twari dukwiye kubaho muri twebwe harimo iciza gusa, rero mbese umwana w'umuntu yakagombye kuba mwiza gusa. Nico Imana yaturemeye. Imana ntiyaturemye ngo habeho babi ngo habeho beza, Imana yaremye umuntu mwiza, ariko kubera ko hariho satani akaza akinjira mu bantu bakaba babi. Nimba ugifite bwa bubi watangizanyije, nimba warabitangizanyije mu wuhe mwaka, ntituzi umwaka wahereyeho, uracari muri wa mwaka uriya. Wow. Shalom bene data, turabasuhuje aho muherereye, abakunzi bacu, tubifuriza ibihe byiza byo kurangiza umwaka wa 2025, tubifuriza no gutangira uyu tugiyemo wa 2026 amahoro. Imana ikomeze ibe mu mitima yanyu, Imana ikomeze iganze imiryango yanyu. Ikindi tubifuriza na Noheli nziza, Yesu akomeze avukire mu mitima yanyu, Yesu akomeze avukire muri mwebwe. Hariho abantu bamwe batazamenya ngo Noheli ni iki, bakumva yuko gusa ni uruhinja rugomba kuvuka. Nukwakira Yesu ukamwemerera akinjira mu buzima bwawe, akaba ari utegeka, niko aho Yesu ari mu buzima bw'umuntu haba amahoro. Nico Yesu yaje kuduha amahoro, yaje kuduha umwidegemzo, yaje kuduha ibyishimo, yaje kuduha kwidegemza. Ni ukuvuga ngo turabifuriza yuko Yesu yavukira mu mitima yanyu, akaganza imitima yanyu. Rero tubahaye ikaze cyane, turabakunda, murabizi, kandi namwe tubashimira cyane uburyo mukomeza kutwereka urukundo rwanyu mu gukurikirana ibyo tushiraho, ibiganiro byacu, mu gukomante, ndetse n'abantu bahabiyabona. Turabashimiye cyane, tubwira nawe utarabikora wabikora, byagenda neza. Bisaba ni segonda cyangwa se nuko hakora gusa, ahasigaye ubuzima bugakomeza. No gusangiza ibiganiro byacu n'abandi, partage irakenewe kugira ngo partage mu bandi, kuko ni ibiganiro bifasha. Rero turabifuriza yuko mwokomeza kudushigikira muri ubwo buryo. Hanyuma twagaruye umukozi w'Imana Evangeliste ari buze kwivuga, kuko tumaze nk'iminsi tutabana, kandi haje abantu bashasha wenda batakurikiranye ibiganiro byatambutse. Rero tuguhaye ikaze, karibu wivuge. Murakoze cyane. Yego. Mbere na mbere turashimiye Imana yo mu ijuru, isubire kutugirira neza,
tukongera gukorana. yego haraheze iminsi itari mike cyane. ariko Imana ishimwe ko twongeye kubonana Ego. tukaba muri bazima. Mm. amazina yanje ni ya yandi Mm. uretse gusa ko jewe nahindutse warahindutse ariko amazina ni ya yandi tukicitwa wundi ndacari wa wundi ariko hari ariko hari icahindutse. cahindutse. Ego ego Burya kirahari. umuntu nakubwira ngo uko nagusize niko ndagusanze uzi ukomeje uzi ukomeje uzokwama ukomeje ngo ukoma koma satani. satani ikidahinduka gusa ni Imana. ni Imana yo mu ijuru gusa. nayo umuntu Eh, ategerezwa guhinduka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu mu bundi. wowe uvuga ngo usanze ngo aho kwa kundi ngo ni kwari ngo ni kwakiri. twarateye intambwe vraiment. Ego. turashima Imana. amazina yanje ni Ndayikengurutse Joseph, Ego. benshi banyitwa Jeff ko banyitwa ariko siyo zina ryanje. amazina yanje bafupishije Joseph bayigira Jeff. abantu bazi ubwenge Ego cyane. kandi Imana ibaha umugisha cyane. ego Ego. Niki cyahindutse wari utubwiye ngo hari akahindutse ako nako tugomba kukamenya. ariko undavye gusa ubona ko aya ndabona urabyibushe. ndavyibushe urabyibushe santi imeze neza cyane. kandi ikindi ko ndagira ngo hari nk'ikindi cyahindutse igihe duheruka gukorana ikiganiro wari bwaronka umwana yarahari amura yarahari uretse gusa ko atari bwagira amezi nka yageze ni ukuvuga ngo ibyahindutse byo ni byinshi cyane. ni byinshi. rero turakwakiriye cyane hano. murakoze kuba mwongeye kandi kutwitaba ni iby'agaciro cyane kuko ibintu bibarimwo ni ibintu by'ubwenge tuba tubikeneye kugira ngo mubitange mu bakunzi bacu tubahe ibintu byiza ibintu bibafasha mu buzima. rero urakaza rwose dushima yuko mwatwitabye. Ego. hanyuma uyu munsi ndashaka ko tuvugana ku kijanye n'amashimwe ko turashima Imana yuko ihaye iduha kwinjira muri 2026 turi amahoro. niko abantu tubifata umuntu wese hano ni ukuvuga ngo arategereje iriya tariki ya le premier ayitegerezanyije amatsiko. hari bamwe baza barara bicaye barindira itariki arinzi itariki ngo ngo mbese le 31 ivemo le premier abone ko akandagiye mu mwaka sibyo. kandi nyine ukaba wumva abantu bose bafite amashimwe yaba ari abantu bazi Imana yaba n'abandi tuvuge n'abapagani sibyo. abo bose baba bategereje bo nibo bambere bategereje yatari mbese abayikaniye abona ukuntu umwaka utandukanye n'undi. ico nico twebwe tubona tukavuga ngo Imana yaduhaye kwinjira mu mwaka. dushimye Imana tuvuye muri uyu mwaka twinjiye mu wundi. ariko ejo bundi hari ijambo wakomeje kuvuga numva no kuzana hano kugira ngo n'abandi n'abakunzi bacu uribahe nje ku bwanje ryaramfashije. hari ijambo wavuze uravuga ngo kurangiza umwaka si ukuva muri 2025 winjira muri 2026. reka ndege kuvugira ibintu uri buze kubivuga uze kutubwira ubundi umuntu yovuga ngo arangije umwaka ryari. umwaka urangira ku muntu ryari ni ryari umuntu agomba kwizihiza akavuga ngo jewe ndashima ko ninjiye mu mwaka. niki kigomba gutuma dushima tuvuga ngo Imana yaduhesheje kwinjira mu mwaka. karibu cyane. murakoze cyane. ariko twosenga karibu dusengaho reka dushime Imana. Mana turagushimiye cyane twaye icubahiro ko wongeye kutugirira neza tukaba twongeye kubona umuco wawe tukaba twongeye kubona ubuntu bwawe budasanzwe. turi hano kugira tugaragaze ubuzima bwawe muri twebwe. turi ngaha ngo tuvuge iby'ubwenge ariko turi ngaha ngo tuvuge bwenge
reka mwuka wera adushoboze kuvuga ibikwiriye n'ibibereye. Urakoze ku muntu wese agiye kumva, ntiyumve umuntu ariko yumve ubwenge bw'ijuru, yumve ubwiza bw'ijuru. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Karibu cyane. Murakoze cyane. Turongeye gushima Imana cyane, dushimira n'abantu mwese dukurikirana. Dukomeje kubashimira cyane, hari abagiye badutera intege, abagiye batwandikira, twumva natwe biduhaye izindi nguvu zo kongera kumva twokorera Imana. Burya kumotiva umuntu ni byiza cyane. Umuntu nagufasha uziyumvire ko yagufashije, kubera ko hari haho uzoba umukuye. Hari umuntu agira ibintu mu muntu byofasha abantu ariko ntabimenye, agahora avuga gusa, iwe akibaza ngo ni ibisanzwe, oro uwo bitanga bigafasha abantu, ugasanga ubereye abantu umugisha. Sinzi, nkomeje kubyumva cyane mu ndirimbo bavuga ngo ibimvamo biramvura. Hari amajambo ari muri twebwe, hari ubuzima buri muri twebwe, wabwira umuntu, wakwiganira umuntu, uwo muntu agakira, wa muntu nawe akabohoka, agasa n'uvuye mu bitaro. Agasa n'uvuye mu bitaro. Umuntu akava mu bitaro atagiye kwa dogiteri, atahawe imiti. buriya nasanze umuntu mu gukira nta kizo cyane n'imiti, ashobora gukira muri mind agakira. Uzi ko n'abaganga, nge ndi umuganga, abaganga umurwayi yaje, umurwayi ntakwishikireho, ntakubohokeho, uzi umureka akaja kuwo yishikiriyeho, kuko iyo umuvuye atakwiyumvamo n'aya ndwara ntiyoyikira, kuko bipfira ahangaha mu mutwe. Ariko iyo ahuye n'umuntu yishikira azakira bataranamuvura. Igihe kimwe nigeze kujana umuntu kwa muganga, abo muntu yaragwara, akambwira ngo yumva ibintu mu mubiri, akambwira ngo naraye numva ngo ngize ngo nikomye nk'uko numva amazi ajegera. Uce mu gatondo tuja kwa muganga, aramwiganira muganga uko ameze, aramubwira ngo amagara yawe ngo nuko ameze neza. Tuva imbere ya muganga atamuteye urushinge, ufite sante nziza. Tuva imbere ya muganga atamuteye urushinge, atani kinini namuhaye, kubera gusa mubwiye ngo kubera ko wumva ko ibintu bihabyisheganya muri wewe, ahubwo ntuzi ko ufite amagara meza. Twama tuva ngaho ijoro arasinzira n'ayandi majoro arasinzira. Y'amazi ntiyakomeza, yarakomeje ahubwo yamenye ko ari ubuzima buri muri we bwiza. Rero gukira kwa mbere no gukira muri mind. Warubajije ngo umwaka turangiza ryari? Umwaka turangiza ryari? Biragoye. Kuri jewe umwaka igihe turangiza, hatreta mu mwaka habamwo imyaka myinshi. Mu mwaka umwe habamwo imyaka myinshi. Hashobora kubamwo imyaka myinshi. Gute? Nico Imana idufashije twoganira muri uno mwanya. Mu mwaka umwe hashobora kubamwo imyaka myinshi. Mu mwaka wa 2020, mu mwaka runaka, wowe urashobora gukoramo ibintu witwa imyaka myinshi. Ushobora gufeta umwaka wa mariage mu mwaka umwe, ushobora gufeta, ubu nabonye byaranagwiriye, nabonye hari n'abantu basigaye bafeta umwaka w'igihe batanguye gukundana. Nabyo byarabaye. Nabonye abantu bakoze na afishe yuko igihe batangiye gukunda save date. Oya. Gute nono umunsi wa mbere bagafeta umunsi wa mbere batanguye gukundana, kwa kundi bazovugana anniversaire yo gukundana.
yo gukundana mu mwaka umwe. ariko aho ngaho ngiye kugutahura cyane kuko mu mwaka wa tuvuge umwaka wa 2025 ushobora gufetamwo ntuze ya anife yanje y'amavuko ngafetamwo iz'abana ya mariage bimaze kuba 2 mu mwaka ibaye gazi ngafetamwo iz'abana mu mwaka umwe kandi wa mwaka nturarangira uracarimwo wose tukazozaga kurangiza umwaka ariko hari imwe yarangiye kandi irangiriye muri wa mwaka ugaca uvuga rero ngo ndarangije umwaka kumbe hari indi 3 wamaze mu mwaka kera yararangiye none umwaka ubaye iki umwaka niki muri komanteri mudufashe umwaka niki ubundi nyine umwaka urangira ryari ahubwo ikintu ntahuye muri ico ngico umwaka ku muntu urangira cagihe tuvuge navutse nishake dufate example muri December tuvuge muri December le 10 December aho niho numva ko umwaka w'umuntu uba warangiye kubera ko nico gihe wavutse wa mwaka gurashize ushize le 10 December ico gihe nico gihe umwaka numva kuri njewe warangiye wenda wowe wavutse le 9 nawe le 9 urashize ariko tukaza kuvuga ngo le 31 December mu masaa 6 umwaka uratandukanye kandi abantu benshi baba bafite ibyishimo umwaka urangiye ujya wari uzi ko umuntu aruta imyaka umuntu araruta imyaka amaze gute kubera se amezi 9 mu nda oya jambo ry'Imana riravuga ngo ntarakubumbira mu nda wari uriho wowe ugacubona urangije diza ukaba ariho wumva kumenga niho wishimye cyane kumbe muri iyo diza n'imbere ya diza we wari uhari niko ijambo ry'Imana ritubwira ntarakubumbira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi ariko wowe wimenye muri diza ntukibona ko ubayeho umwaka urangiye hanyuma jewe kuri jewe co nasobanukiwe nta mwaka mushasha uhari kuko nta mwaka ndabona wagize amezi 13 cyangwa 18 umwaka wose ni amezi 12 nta mushasha uraboneka yose yagumye kugira ya minsi iminsi ntirahinduka yagumye kugira ya mezi ni ya yindi batubwira 365 ntakirahinduka n'iminsi ni ya yindi indwi ni 7 jours ukwezi ni kwa ni 30 ni 31 namwe kutukura ndabona umwaka utukura se nk'ikirere none kigahinduka kigatukura ikindi uwundi mwaka waza kikaba vere none ikintu gishasha niki ibyo bintu bifite ubwenge cyane ibyo rero by'ukuri hari ibintu bitayakwiye kudusamaza mugabo bisaba ko ugenda urasobanukirwa buke ico namenye nuko mu mwaka haba umuntu mushasha mu mwaka mbese umwaka iwe urasanzwe ariko haba umuntu niwe ugomba kuba mushasha muri mu mwaka ico nico gikomeye nta mwaka mushasha ugomba kuba mu muntu ahubwo hagomba kuba umuntu musha muri wa mwaka umuntu mushasha mu mwaka uzi style yuko hariho abantu n'ubu tubona ko turangije uyu mwaka hariho abandi bakiri inyuma nk'imyaka 3 bakiri mu myaka 3 inyuma irangiye tuvuge turi muri 2025 abandi baracari muri 2022 na 20
2020 20 umuntu niyo yasigaye aracaba muri akarorero 2020 aho nta muntu wakunda nta muntu nakunda muri 2020 nta muntu wakunda aho wari ufise urwango 2021 uracafise gwagwa nta uragirira impuhwe ntiwumva ko wewe uracari hariya urumva ituma rero mu mwaka dukwiye gusamazwa umwaka ubundi n'ibiharuro ibiharuro baharura 20 20 nuko ariko wowe ukwiye kuraba muri uno mwaka uyu mwaka wambereye mushasha by'ukuri ava yuko nja guserebra ava yuko nja kwizihiza ese jewe narabaye mushasha hari ibyo nahindutseho hari ko uyu mwaka uhindutse ko hari 5 hagiye ko 6 hagiye 6 njewe niki gihindutse havuyeho urwango se hagiyeho urukundo ico rero nico ukwiye kumenya mu mwaka nayo ubundi ntidukwiye guserebra ngo nuko uyu ugiye haje ubundi ahubwo dukwiye kurengera ubwo buzima bw'ibiharuro bitonze hava kimwe hakazi kindi twege tukinjira mu guserebra yuko hari intsinzi tugeze ko muri uyu mwaka niho ukwiye gufatira ukavuga ati kubwanje ninjiye mu mwaka mushasha reka nkwibarize tukiri aho ngaho sibyo uravuze ngo hariho bamwe basigara inyuma turi muri 2025 kurashira ariko hari bamwe bakiri inyuma muri 2020 bivanye nuko umuntu yarateye niko akimeze none se ko yarateye nabi yarafite ibyiyumviro bibi nimba yarabyongereye ari mu mwaka mushaje cyangwa yasubiye inyuma aracari muri wa mwaka kubera ko yarafise ivyiyumviro bibi yakomeje kugira ivyiyumviro bibi ahubwo yari gutera imbere mu gihe yarafise ivyiyumviro bibi akagira ibyiza ibyo ntabigire bijya bibi ntibikagumeho bijya bibi bikavaho muri bo hakabamwo ivyiza nico Imana yabwiye Adamu imushira mu itongo rya Edeni intumbero ko ari kugira ngo babe muri Edeni atakibibaza kuko aranya yababwiye ngo nimwajya kuri kiriya giti kimenyekanisha ikibi n'iciza muzova rero intumbero y'umuntu twari dukwiye kubaho muri twebwe harimo iciza gusa rero bese umwana w'umuntu yakagombye kuba mwiza gusa nico Imana yaturemeye Imana ntiyaturemye ngo habeho babi ngo habeho beza Imana yaremye umuntu mwiza ariko kubera ko hariho satani akaza kinjira mu bantu bakaba babi nimba ugifite bwa bubi watangizanyije nimba warabitangizanyije mu wuhe mwaka ntituzi umwaka wahereyeho uracari muri wa mwaka uriya wow nihukije nimba ari muri 2010 uracari muri 2010 wewe uracara uzova muri 2010 ariko wahindutse ni aho nubona urahindutse uzoba winjiye mu mwaka wewe niho uzoba winjiye mu mwaka mushasha wiwawe nayo ubundi utarahinduka ntakirahinduka nta mwaka musha wufite nta urashikamo kuko nta mugambi mushasha uragira wewe uracara aho gusa rero ukwiye kuva muri ivyo hanyuma wowe ukinjira nawe muri bishasha niko guserebra umwaka mushasha kwiza ego kurabisobanura neza cyane kandi maze iminsi iri jambo uri mu kurivuga rikamfasha
nivyo nico gituma nakeneye ngo uze ubibwira abakunzi banje abakunzi banje ndabakunda cyane mba nkeneye ngo mbahe ibintu bizima by'ubwenge bitarimo ubupfu. Rero vrema iri jambo numvishije yuko tugomba kuribasangiza umuntu akamenya ngo kura celebra ngo 2025 irashize. Ese wirebye mu bitekerezo byawe ukisuzuma ese 2025 ishiranye na kwa kwifuza kwawe, ishiranye na bwa bugome bwawe, ishiranye na bwa bubi bwawe, cyangwa kuraja gutangira umwaka wa 2026 ubonye ishano ubonye ishano kubera ko ugiye kuwutangira nabi ujanyemwo bya byiyumviro bibi bitari byiza. Oro wohinduka ukavuga ngo ku mwaka tugiye gutangira umwaka reka mpinduke kuri ibi binaniza bingora cyangwa se kuri ubu bugome mfite ninjire mu mwaka wa mwaka ubona amahirwe. Naje wantahuye noneho nabaye mu filozofi ibintu wazanye ko ndumva naje kera nagize ibindi muri jewe. Nukuvuga ngo turi muri 2025 kwirashira tugiye kwinjira muri 2026 nimba nsanzwe ndi umugome cyangwa nsanzwe mfite ikintu cangoye kibi kibangamiye abandi sibyo nincinjirana muri 2026 wa mwaka muteye umukoshe nani mwaka ubonye ishano uzoguma ubonije uzoguma muri ivyo uzoguma mbese nta muntu winjiye muri wa mwaka nta muntu hinjiyemwo ishari hinjiyemwo ubugome uraherekeza abandi bari mu myaka yabo. Nimba mpindutse tuvuge ndahindutse sibyo mbonye 2025 igiye gushira ndavuze ati reka mfate umugambi wo guhinduka kuri iki canani reka ngihindukeho mbe mwiza wa mwaka ugize amahirwe cyane winjiwemwo n'umunyamahirwe ugize nawe amahirwe kurumva njewe naje gahe niworoshe kuramfasha Satani afasha ubusa kabisa. Kuba rero ko turavuga ngo abantu bagiye kwinjira muri 2025 reka kuyinjiramo ureka kwinjira muri 2026 ngo uvuge ngo umwaka urarangiye ngo twinjiye mu wundi uwinjiyemo banzura wewe uwawe kuwinjiyemo reba ko wawinjiye uhauje kuwinjiramo neza kandi nubona uko reba ko uriya mwaka ugiye kukubera uw'amahirwe kuko kuwinjiramo ukiri wa wundi ujya mubi kajya kantu wiyizi gakureho kugira ngo winjiye muri 2026 wahindutse uriya mwaka kubera umwaka mwiza ni wa mwaka mwiza ubundi nimba ukicinjira mu mwaka ukawinjira namwe ibibi wa mwaka ni mubi ntacu uzokunga nta mwaka mwiza uzokunga kibi n'abantu boza bakakubwira ngo umwaka mwiza nta ufise tawutide uri gucyo ufasha ubusa kuko kura winjiranamwo ibibi. Kandi ikindi kintu nabonye si bibi guserebra ariko ni vyiza guserebra uzi iyo uri kuraje uzi ico uhawe celebra utaho celebra gusa nk'umwaka urashize no uhawe celebra wingi n'intsinzi y'ibyo watsinze. N'ikindi kintu ukwiye kumenya ijambo ry'Imana rivuga ngo wewe ukiri mu nda Imana wewe yari ikuzi yari gufite mu mugambi ahubwo ukwiye kumenya ko umwaka uheze ndujuje umugambi w'Imana ku buzima bwanje muri uno mwaka kuko nyamba umwaka uheze ava yuko unezerwa wari ukwiye kubanza kuraba burya Imana yatugeneye imyaka yo kubaho hano ku isi ni myinshi canke mike kuri bamwe ubanza kuraba ko winjiye muri uno mwaka kandi umenye yuko no mu myaka usigaje hari uvuye hari akaririmbo kavuga gutyo noneho uko numva mfite byinshi kubwo uyu mwaka tugiye kwinjiramo
umuririmbyi yararimbye ngo imana yacu ngo ni umugenga w'ibihe ngo imenya byose ngo n'ibidukwiriye ngo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. ni ukuvuga ngo turiho kubw'umugambi sibyo kandi hari ibyo yatugeneye. Ahubwo njewe icyo numva nk'ubu ibi tuhatuvuga umuntu yakagombye kuba mwiza. Nico Imana ishaka ko tuba beza. Imana ishaka kutubona mu bwiza bwayo, kuko iyo tuvuga ngo umwaka urarangiye ngo nije mundi ngo habayeho plisi habayeho ibiki oro ko harabaho mwe nayirimwe uzi ko habamwe mwe nayirimwe kuko kiragabanuka nimbi hayigabanuka ikakugabanukiraho ukiri wa wundi mubi. Byakurangiranye cyane kiragabanuka ubu uracari hahandi kiragabanuka ariko uracari muri bya bindi ibyo Imana igushaka usibyihaye kubonaho kandi igihe cawe ngo yashizeho iherezo ku gihe cawe hariho umurongo ntarengwa. ni ukuvuga ngo ico twobwira abantu nuko umwaka ubundi umwaka ntubaho, habaho umuntu guhinduka, haba umuntu mushasha. Nuhinduka muri janvier uzamenye ko utangiye umwaka musha. Nuhinduka muri me uzaba utangiye umwaka musha, sibyo? Uzoba utangiye umwaka musha mu bintu bisha byiza Imana ishaka kukubona. Imana iguha umugisha cyane. Uravuga ntumva umenga niwe watumiwe. Ko ndavuga nk'umutumire. Imana iguha umugisha cyane. Asante. Hanyuma imbere yuko turangiza hari ibintu nka bingahe nashaka gusangiza abakunzi b'Imana byo gufasha kwinjira mu mwaka neza. Ushobora kuba imyaka yawe umaze hari ibitagenze neza, suko Imana itashaka kubigeraho, suko Imana itashaka ko bigenda neza, ariko ukwiye kuraba muri biriya byose muri biriya twavuze ko ataruhare ubifisemo, kuko imigambi y'Imana ku buzima bwacu ni myiza. Rero hari ibintu bine ngiye kukubwira byo gufasha kwinjira mu mwaka neza. Hari ibyo ukwiye kubanza gusiga kugira wowe uje mu mwaka mushasha. Hari ibintu ukwiye kubanza gusiga. Aburahamu Imana imuhamagara hari ibyo yamubwiye ngo asige. Umuryango wabo bari batunze, barabacuruzi bagacuruza Imana. Urumva batari batunze, abantu badandaza Imana mugabo zaranyagirwa iyo zitabonye uzana. Niko kazi Aburahamu yakora ko kwanura Imana ibigirwamana. Ariko Imana igiye kumuhamagara mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 ukomeje, Imana iramuhamagara imubwira ngo hari ibyo ushaka kuvamo, hari n'ibindi ushaka yuko winjiramo. Yesu ashimwe cyane. Amena. Rero nawe uri kurava mu mwaka winjira mu wundi, hari ibyo Imana iguhamagarira gusiga muri uwo mwaka kugira winjire muco witwa ko ari umwaka mushasha ku buzima bwawe. Itanguriro 12 umurongo wa mbere gushaka ku murongo wa 3, Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu. Ico ni cambere. Icambere no kuva mu gihugu. No kuva mu gihugu. Ica kabiri nguve no mu muryango wanyu. Kuva mu muryango. Kuva mu gihugu. Uve no mu muryango. Uve no mu muryango. Ica gatatu aramubwira ngo uve no mu nzu ya so. Uve no mwanya. Sohoka. Sohoka mwanya. Sohoka.
uje mu gihugu nzokwereka. Hari igihugu kiri imbere yawe, hari umwaka uri imbere yawe, Imana iriko irakwereka yuko byanga bikunda utegerezwa kuwinjiramo. Ariko hari ibyo ukwiye kubanza gusiga muri uwo kwanza urimo. Sinzi urimo. Umwaka urimo. Wowe sinzi urimo. Kuraja kwinjira mu wundi ariko umwaka urimo. Hari ibyo ugomba gusiga. Raba rero ibi ngiye kukubwira ko ubifise, hanyuma ubisige muri uyu mwaka. Ubone kwinjira mu mwaka musha. Mu mwaka mushasha. Icambere ukwiye kwemera gusiga ivyiyumviro vy'ibibi byakubayeko muri uwo mwaka urimo. Ibitekerezo bibi byose wagize muri uyu mwaka ugomba kubisiga kugira ngo witwe ko watangiye umwaka musha. Ukwiye kubisiga muri uwo mwaka. Ego. Harabaguhemukiye, harabagusezeraniye, ntibashitsa. Kandi nawe wibuke hari habo wasezeraniye nawe utashikisha cyane rwose. Rero ivyo vyiyumviro ukwiye nyamba witeguye kwinjira rero mu mwaka mushasha uriya twavuze, ukwiye kubanza gusiga ivyiyumviro vy'ibibi byakubayeko muri uyu mwaka. Ego. Aho uzokwinjira mu mwaka, uzotangura umwaka mushasha. Ego. Yesu ashimwe cyane. Amena. Ikindi cya kabiri, ukwiye kwemera gusiga amakosa mabi uzi kuri bagenzi bawe, nkaho wibaza ko Imana itobagirira neza. Ukwiye kwemera gusiga amakosa mabi, ukemera mbese ibyo uzi kuri bagenzi bawe nk'amakosa mabi, nk'ibintu bibi bakora, nkaho uzi ko Imana itobagirira neza, nkaho ibo batobabarirwa. Nimba uziho umuntu ibibi, ntugomba kwinjira mu mwaka ukimubaraho bya bindi bibi, kuko muri wa mwaka Imana ishobora kumugira neza akabivamo nawe akinjira mu wundi mwaka ameze neza. Ntugomba rero kwinjira mu mwaka ukimutekereza kwa kundi. Wowe nturanabugeramo, nyamba ukinyumvira kwa kundi, wowe uracaye muri wa mwaka wanyumvira ko byari. Ibintu birakomeye kabisa. Rero nta muntu atohinduka. C'est vrai, urazi aho umuntu akorera amakosa, uraza aho umuntu acumurira. Mugabo ntuzi imigenderanire ifitanye n'Imana. Kandi Imana muri karakteri zayo ni nziza. Kandi umwiza atanga iciza. Ugiye ku Mana uri mubi ugasaba iciza, iguha iciza. Kuba unzi nk'umunyamakosa, kuba unzi nk'umuntu mubi, Imana si kwinzi. Twokwirigwana ariko ntuzaho nza kurara. Twokwirigwana nashika muhira ngapfukama nkabwira Imana ngo Mana mbabarira. Imana nkaba nkiranutse n'Imana. Noneho wahunda akaba kiyagutekereza muri bya bindi mwiriwemo. Muri ivyo nejo akavyuka kubona muri vya bindi, akagutekereza gusa umwaka ugahera uzi ko ndi umunyamakosa, kumbe warahindutse ntazi banga yawe n'Imana. Kera cyane, ariko we kubera kutararangiza umwaka uracambona muri ya makosa yo mu mwaka uheze. Va mu mwaka winjire mu wundi. Deka kwikorera amakosa y'umuntu. Oya. Imana niyigira neza cyane. Ikindi cya gatatu dukwiye kwemera gusiga ubunebwe. Nyamba uyu mwaka wari umunebwe. Ndabivuga mu buryo bubiri. Namba wari umunebwe mu gusenga, namba wari umunebwe mu gukora ngutera imbere. Ntiwinjire mu wundi mwaka ufise ubunebwe. Umunebwe wo gusenga no gukora. Ubunebwe busige mu mwaka urimo kugira winjire mu wundi mwaka ubone gutera imbere. No kuvuga ngo niwinjira namwo bwa bunebwe bwo gusenga no gushaka ubuzima, uracari muri wa mwaka. Uzoroha usubira inyuma uje no mu wundi w'inyuma. Rero ukwiye kwemera gusiga ubunebwe bwo kudasenga. Umwaka winjiyemo ukawitegura ko ari mushasha, injiranamo strategy zishasha zo gusenga. Nyamba nawe warusenga, namba warusenga rimwe, gira gusenga kwishi. Nyamba warusenga kabiri, ongeraho gusenga kwinshi.
niko kwinjira mu mwaka mu mushasha. mwaka musha. Ukwiye kwemera gusiga ubunebwe, Ego. kuko ubunebwe nyamba ari umwansi wa mbere abaho. Ego. Ava nuko tuvuga ujya wundi muhora muvuga n'ubunebwe. N'ubunebwe. Uramuzi? Wa wundi Ibirisi. Sinshaka no kumucisha mu kanwa kanje ko nta ciza kimuva. Nta ciza tanga, nta ciza kimuva. Uzi ko nasanze hari abantu bamuha imbaraga kandi Kristo yarazimumaze. Abantu bakamuha imbaraga bakamukomeza ko akomeye ariko atambaraga afise. Atambaraga afite. Ubona n'ubu tuvuze uko hari abantu babonye imbaraga ziwe bahise bazibona aterekwa mugabo kutuvuze ko atambaraga afise yeretswe ayisabona zambaraga kwa zifise izo yarazambu izo afise nizo umuhaye gusa. Reka ndamuvuga ubundi Satani agira imbaraga twebwe tumuha. Yego. Nayo ubundi Kristo ari muri twebwe yaramunesheje. Ikindi womenya Satani akubohesha umugozi agusanganye. Nyamba gusanganye ishari akubohesha rya shari. Azokuzingazingisha ishara kubohe. Nimba gusanganye ubusambanyi arakuboha bwa busambanyi bukomeho. Ukaruha ukaba umusambanyi kugwiza ubusambanyi. Arakubohesha bwa bwibyi. Akubohesha ivyo. Satani akubohesha umugozi ufisanganye. Kandi n'Imana ihera kuco ufite. Yabwiye Mose iramubwira ngo ufite iki? Ufise iki? Mose aravuga ngo mfite inkoni. Iyo nkoni yirambure ikora ibitangaza. Natwe ijambo ry'Imana riravuga ngo uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Ego. Byo ni ijambo ry'Imana. Uri muri twebwe, uri muri wewe araruta uri muri uri kuratekereza. Aramuruta. Burya haba inferiority na superiority. Niko bimeze. Rero uri muri twebwe. Hari kiri inferieur n'ikiri superieur. Kandi ukwiye guha ubushobozi ubusumbye. Ubu ufise. Hanyuma utabufise nawe ukamwambura n'ubwo witwa kafise. Yego. Rero ukwiye gusiga ubunebwe bwo kudasenga. Reka guha imbaraga Satani. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nitumuhe iki ikibanza. Satani umwugururiye gato we yinjira namwe uguruye akajyango gatonya yugurura akucamo portail. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuberekere Satani. Ntimuberekere Satani. Ntupime bisanzwe ntupime. Wowe ukimuha gatonya gusa abayinjiye. Kandi amaze kwinjira akora mu bubasha bwose wamuhaye. Nitwe tumuha imbaraga. Reka guha imbaraga Satani. Imbaraga z'Imana sibiz'Imana. Ikindi nasanze abantu duha agaciro ibitari bikwiye guhabwa agaciro. Nibi vy'imyaka twariko turavuga. Akaba ari byo duha agaciro gusumba nyiribihe. Rero ukwiye kwemera gusiga ubunebwe bwo kudasenga. Ikindi cya kabiri ku bunebwe ukwiye kwemera gusiga ubunebwe bwo kudakora. Ni ijambo ry'Imana ugahaguruka ugakora wishimikirije imbaraga za Kristo muri wewe, wishimikirije umugisha wa Kristo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzoha umugisha imirimo y'intoki zanyu. Nzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Rero izohezagira utawukora, izohezagira wa wundi uhawukora. Yego. Ntibizoshoboka. Rero nyamba warusubunebwe muri uno mwaka bwo kudakora. Uyu mwaka ugiye kwinjiramo busiga ubwo bunebwe. Winjire mu mwaka wo gukora. Urabe kudatera imbere, urabe kutagira izina risumba rya ry'abandi bafise. Reka nibaze ngo wewe uzoba nka naka. Ahubwo kora kugira ugira izina risumba rya naka witwa ko ateye imbere. Yego. Ubundi mu buzima iyo udafise icemezo muri wewe nta cerekezo ushobora kugira. Udafite icemezo nta cerekezo wogira. Iyo udafise ikintu kikwemeza muri wewe ko hari aho ushobora kuva ugashika ahandi biragoye no kugira wemeze ico wokora. Yego. Rero siga ubunebwe bwo kudakora. Yego. Uri kurarirana umutahe
rw'ibihumbi uri kuragirana 100,000 ufise ngo ukeneye Imana iguhe 5 miliyoni ukazicarana imyaka 3 ngo uzoshikire 5 miliyoni ariko ugasanga ubundi afise 50,000 yaranguye itomati n'irengarenga muri 50,000 karakora umwaka uhera abonye inyungu ukwezi guhera abonye inyungu umwaka uhera amaze kubona inyungu nyinshi muri twa tundi duke ariko wowe ufise umuriyoni warabuze ico ukoresha kubera ubunebwe rero nyamba utaratera imbere suko Imana idashaka gutera imbere niwe wiyimye iterambere abantu benshi hari igihe tuvuga ngo Imana ngo jewe ngo ngira nawe uri mubo yageneye umugisha cyane Yesu ashime cyane uri umunyamugisha ahubwo emera usiga ubunebwe uri umunebwe nico tani ndatera imbere nukuvuga ngo muri umwaka tugiye kwinjiramo siga ubunebwe bwo kudakora haguruka ukore muri twa tundi dukeya twawe ufite uhaguruke witeze imbere Imana iriteguye Imana izohezagira Imana izaha umugisha imirimo y'intoke zawe cyane hanyuma ikindi cyari cya kabiri icya gatatu ukwiye gusiga ubwoba ukwiye gusiga ubwoba mu mwaka cyane ubwoba nibusigare mu mwaka ubwoba busigare mu mwaka hanyuma ubu mwaka winjiyemo ugenda atabwoba ubundi ubwoba ni ikimenyetso caho kufise satani ko ari muri wewe kandi munyabwoba ngo ntazobonesha niyo horisha mwijuru n'abanyabwoba bazoshaka ubwoba n'ubwa satani ubwoba buva kwa satani ni satani akwereka yuko ukwiye gutinya ariko ukwiye gusiga ubwoba mu mwaka ku barongozi bisata bitandukanye mukwiye gusiga ubwoba bwo kubwizanya ukuri kubw'inyungu z'igikorwa runaka muri ko murakora nasanze abantu umuntu ashobora kunezerwa umubwiye ukuri kutariko ariko wamubwira ukuri nyako akababara wambaye ijipo ryiza kumbe wambaye akamini akakubwira ngo uraberewe kandi ahabibona yuko wabyishe ariko ukamunezerwa ngo bakubwiye ngo ariko nagukora ko iri jipo wambaye si ryiza ukamuraka ni ukuvuga ngo abantu banze ukuri banka ukuri bakemera ukuri kwa feke rero dukwiye gusiga ubwoba bwo kubwizanya ukuri kubw'inyungu z'igikorwa runaka duhuriramo nyamba ari igikorwa c'Imana abarongozi ni mu bwizanya ukuri kubw'inyungu z'igikorwa muri ko c'Imana kuko nimutabwizanya ukuri iki gikorwa muri ko muracica nta terambere kizokwigera kigira kizoguma muri wa mwaka muri ko murabwirana ibinyoma niho muzosigara kubera ko nta kuri mwe muri ko murabwirana muracari mu mwaka w'ibinyoma jambo ry'Imana rirambira muri Timoteyo wa kabiri igice ca mbere ku murongo w'indwi mwumve hejuru y'ubwoba Timoteyo wa kabiri igice ca mbere murongo w'indwi aho Pawulo yari karavuga ngo twebwe umwuka twahawe si uw'ubwoba Timoteyo wa kabiri 1:7 haravuze ngo nk'uko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba mu vy'Imana itanga nta mwuka w'ubwoba urimo ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda rero bene data mu bwizanye ukuri kubw'igikorwa c'Imana canke mu bwizanye ukuri kubw'igikorwa runaka muri ko murahuriramo kugira ico gikorwa kubone gutera imbere ariko mutarabwizanya ukuri muracari muri uwo mwaka muzokwinjira mu wundi mwaka mukibwirana mugifise ubwoba mwebwe nta mwaka urahera muracari muri uwo mwaka
ikindi ca nyuma ukwiye gusiga muri uwo mwaka urimwo, ukwiye kwemera gucirira imanza abandi bantu, ahubwo mbere yuko uncira urubanza banza ubone ko nkwiye gushigikirwa kugira ngo ntere imbere. Dukwiye kwemera guciranira imanza, ahubwo tugashigikirana muri vyose. Ivyo nivyo vyogufasha kwinjira mu mwaka mushasha. Ivyo niwabikurikiza vy'ukuri, imbere yawe hari umwaka mushasha ku buzima bwawe. Urakoze cyane, turagushimiye. Tubwiye ibintu by'ubwenge, kandi ibi ngibi nibyo tuba dukeneye, nibyo abantu bakeneye, kuko iyi si ya none ikeneye abafite ubwenge, ikeneye ibintu bimeze gutya. Ni ukuvuga ngo umwaka musha uzawinjiramwo kubera ko wahindutse, kubera ko wabaye musha, kubera ko wavuye kuri bya bindi byakunanizaga ukabisiga. Ico gihe nico gihe uzaba winjiye mu mwaka musha. Ntiwinjira mu mwaka musha ngo kubera ko umwaka warangiye, winjira mu mwaka musha kubera ko wabaye musha, kubera ko wahindutse, kubera ko wavuye ku byakunaniza. Rero turagushimiye cyane, wakoze, kandi n'ubundi tukwifuriza umwaka musha. Tukwifurije umwaka musha na Noheli nziza, bizababere nziza mu buzima bwanyu. Murakoze cyane. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Nanje nariko ndipfuriza umwaka mushasha abakunzi bacu. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Niwemera gusiga ibi bintu bine ndakubwiye muri uno mwaka, uzobana umwaka mushasha ku buzima bwawe. Murakoze cyane. Shalom shalom. Shalom shalom.